Ejo hahise itariki 22 z'ukwa 12 wahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkenguzamateka Gervais Rufyikiri yakiriwe n'umukuru w'igihugu. Kuba rero Ndayishimiye yarakiriye Gervais Rufyikiri wari amaze imyaka 9 mu buhungiro vyakiriwe neza n'abatari bake. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Guilaine Gatoni yavuze ko ari umunezero ku mukuru w'igihugu kubona abana b'u Burundi bataha mu mwidegemvyo. Gervais Rufyikiri aja kurikira abandi banyepolitike bahunze mu mwaka wa 2015 nka Jeremy Ngendakumana, Pancras Chimaye, Anisette Niyonkuru n'abandi. Gutahukana impunzi za 2015 ni kimwe mu vy'ubumwe bwa Buraya bwashimikiye ko mu biganiro vyo kunagura imigenderanire hagati yabwo na leta y'u Burundi. Nico kandi n'ibihugu vyinshi bisanzwe bifasha Burundi bisaba leta. Mbega none ibikorwa vyo kugarukana impunzi vyifashe gute muri kino gihe? Niyo nkuru nyamukuru turabira hamwe no munsi. Amahoro cyane ni David nizere ko meze neza. Mu 2022 ubumwe bwa Buraya bufatanije n'ishira hamwe gitaho kugarukana impunzi HCR bwaratanze ifashanyo y'imiliyoni 8 z'amanyaburaya mu gufasha mu gikorwa cyo gutahukana impunzi mu Burundi. Mu kwa gatatu 2022 igisata c'ishira hamwe mpuzamakungu kijeje gutahukana impunzi HCR cavuga ko n'imiburiburi impunzi z'abarundi zikiri mu makungu zigera ku bihumbi 300. Umugambi wo kuzitahukana ngo wabuze uburyo kubera ko ku miliyoni 104 z'amadolari zari zikenewe hari hamaze kuboneka 21 gusa. Gushika mu mpera z'ukwa 10 2023 rero impunzi z'abarundi zishika ibihumbi 248 zari zikiri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, Tanzania n'Uganda. Muri izo mpunzi izishika ibihumbi 155 ziba mu nkambi za Nduta na Nyarugusu ziri mu karere ka Kigoma. Leta y'u Burundi nayo yamenyeshije muri uku k'umunani 2024 ko yari imaze gutahukana impunzi hafi ibihumbi 250 kuva mu 2017. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati yavuze ko ibice 62% babo baje bava muri Tanzania. Leta ngo igerageza gushiraho uburyo bwo kubakira neza, haba mu kubaka amashure abana bashika bigamwo, gusubizwa mu vyabo canke kububakira aho bashikira n'ibindi. Hari kandi ngo n'ukwemera impapuro z'umutsindo abo banyagihugu baba baronkeye mu buhungiro bakazinganisha n'izitangwa mu gihugu. Icyanyuma twobabwira nuko mu mpera za 2023 leta y'u Burundi yateye umukono ku masezerano yihuza na Tanzania. Ayo nayo yofasha gukuraho bukebuke uburenganzira bwo kwitwa impunzi kuri bamwe ibihumbi 155 bari muri ico gihugu. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Ubunywero burenga 100 bwarahagaritswe mu gihugu cose muri iyi ndwi twaraye turangije. Mu ntara ya Ngozi ariko impusha zo kuduza ibiciro zabaye zirahagarikwa vyifata kibanza. Muri kino gihe c'imisi mikuru aho ibinyobwa bibura, leta y'u Burundi irikira fata ingingo zigamije kwirinda kwikika mu kiza ku badandaza. Kuri uyu wa mbere itariki 23 Kigarama niho hategwa umukono ku masezerano yo gutunganya ihiganwa rya Miss Burundi hagati y'ubushikiranganje bw'ubudandaji, amahinguriro n'ingenzi hamwe n'ishira hamwe Ingo Magazine rigiye kuza riratunganya iryo higanwa. Haciye hashigwaho imbuga nshasha za Miss Burundi hamwe n'igicapo gishasha kigiye kuranga iryo higanwa. Tuzobandanya tugaruka ku bijanye n'iryo higanwa. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.